narishimye cyane igihe bambwira tugende mu ngoro kwa data, tugende mu ngoro kwa data. Turaje imbere yawe Mukama, turaje kugusenga, turaje kukuninaza, turaje kugushimira ko turi bazima muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Tuje tuzi neza ko uri imbere yawe atamaramara, uri imbere yawe ntateterwa, uri imbere yawe ntasuzugurika, uri imbere yawe ntabwo ashinyaguriza. None rero se Mukama, duhezagira uzoba ukoze, duhunda imigisha yawe, uduha amahoro yawe, uduha urukundo rwawe, uduha akanyamuneza gakomoka iwawe. Turinde impanuka z'ubwoko bwose, uturinde agacinyizi yo kozana na hose, akarenganyo turakasi, impanuka turazasi, ubunyakamwe turabwasi. Duha umugisha, amaraso meza ya Yesu Kristo natwikire ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kugira agahengwe n'agahimbara. Amaraso meza ya Yesu Kristo natwikire ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kugira ubuzima bwiza. Umushinya wa shetani turawiyambuye, ubusuma bwiwe turabumutereranye, ububeshi n'ubunebwe bwiwe turabumutereranye. Umugisha w'Imana uri kuri twebwe, turahiriwe cyane. Mukama, nutuzigame nk'abasabyi bawe, Mukama nudutabare nk'abana bawe, Mukama nudutere iteka nk'abasamuragwa b'ubwiza bwawe, Mukama nunezereze imitima yacu. Tugirire ikigongwe ku ntege nke zacu, utwishyure ku bisabisho tuguma tuguhereza, kandi utwishyure ku mitwaro yacu tugendana. Turinde kubabara, twagure twagukirwe, udutere iteka kandi uduteture mu makuba atandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo duhorana umugisha w'abana b'Imana, amen. Tugire Kristo. Bakunzi b'ijambo ry'Imana mwese bane barudasumbwa, ndabaye ikaze muri umwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana, rya jambo rihindura ubuzima bwacu, rya jambo rizana ikintu gishasha tudashoboye guhabwa n'isi, rya jambo ritwuzuza na rudasumbwa, akadukorera iby'amafaranga tudukorera, akadukorera iby'abakomakome batudukorera. Ngiri riraje, ugiteguriye kuryakira, wateguye umutima wawe gute? Iyo tuvuga indirimbo zo kujya kwakira Yesu Kristo mu Karistiya, turavuga ngo vous les affamés, venez, venez, Jésus se donne gratuitement. Venez, venez à la sainte table. C'est là où Jésus nous attend. C'est là où Jésus nous donne l'amour. Vous les orphelins, venez, venez, Kristo yitanga tiziganya. Ngo nimuze kumeza meranda, Yesu ni aturindiririye kandi niho yitanga ngira atiziganya. Birasigura ngo buriya mukuri kw'ijambo ry'Imana niho hari ubwihisho bw'ibyiza byose dukeneye. Tuvuga ngo urumukisa twese durumbira, ibyiza byose tubikesha wewe.
winugarure abantu bazimiye babone inzira y'ubuzima. Kaze mwami Yesu tibanire nawe ngudukiza kabikose mazu tugyagize mwamahoro. Ni kuvuga umukama Yesu Kristo iyo umuhaye umutima wawe araza. Umukama Yesu Kristo iyo umweguriye umutima wawe araza. None rero Yesu Kristo ni umukozi mwiza, Yesu Kristo ni umwizigirwa, mumwemeraze kuko biratwemeza ko mbere na mbere hose jambo w'Imana yariho, ngo kandi uwo jambo yamyeho n'isi itararemwa. Rero iri jambo ni ubuzima, muryemere muryizereremo, nimwasanga ari we n'ibivugwa muri Bibiliya muce muvuga uti Uwiteka ahanyere niho mpagaze kugira ngo untabare. Turacyari rero muri cya gitabo cya 21 nicyo tugeze ko 20 byose turamaze kubisoma tukabisozera. Turi mu kigabane cya kane cy'igitabo cya Nehemiya. Turiko turavuga kuri Nehemiya n'abagenzi we, ubutwari bwa Nehemiya, aho abasaserdoti bose ngo batashimye kubayishurira icyo umukama yamusize ku mutima. Ibi ubuzima bwa Nehemiya narababwiye guhera ku Pentekote. Twinjiye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ubuhanuzi bwa Yonasi, ubuhanuzi bwa Yoweri, habwo banura ko Imana igiye kudukura ku bisuzuguro neje mu ijoro ryo jambo twasengeyemo n'amatara mu izamu rya mbere ryatanguye umunsi ko tumaze kugira amazamu 2 gusa uyu munsi, ntabwo amatara ariko aratworereza nawe uramenya ngira nigabanuka ry'amazi. Tukaja mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ubuhanuzi bwa Yonasi, twabona ko naho gambarara Imana umuhamagara w'Imana utazimira, ni wowe urushirizaho guhuzagira, kukarushirizaho kuruha, ukarushirizaho kwangirika mu guhunta umuhamagaro w'Imana no vogerwa n'igikonda. Turaja kwa Yoweri, turabona ko iyo dutakiye mu mbabazi z'Imana, niko Yoweri kabiri avuga, birangira Imana ifasha indi systeme shasha yo kutwuzuza umwuka wayo kugira ubuzima bwende. Tukaza ku gitabo cya Tobito, tukaraba iyo twubasha itegeko ry'Uwiteka, iyo ubuzima bwacu tugombye kubushira kuri revo ku rwego Imana ibwifuza ko Imana iraza ikazana umwuka wayo agaheza akadukoreramo, kandi ikaturinda gukenyukira mu mubabaro, ikaduha ahubwo no guteba mu makuba wanashaka, mugabigambiriye ko mu busaza bwacu tuzogera ibyirato. Nicyo cyaciye kiba no kuri Esteri, ngene Imana ishobora kugubwiza, ishobora gushira itarena muri wewe, Imana muri wewe idashaka gukiza wowe gusa kuko jembereye abandi nawe ubereye abandi, ishaka gukiza igihugu cyawe, ishaka gukiza isi. Nibyo byabaye no gitabo cya Ruti, cyo twagiye kira tukire mu gitabo cya Manzariya aye. Nibyo byaciye bibo tuvuye kwa Esther twaje tujya kwa Yudita, tuca tubona ingene n'imibabaro duhura nayo, n'ibisuzuguro duhura nayo. Yudita ari umupfakaza adasanzwe, yagiye gusunga amakarite inde na Debora. Debora ubundi muri biya niwe mugore tuvuga ngo n'uw'intwari na Abigail. Mugabo Yudita nawe arabaheta, nuko ibanga ryabaye ku Bibiliya bivaye n'abateologiya sinzi icyo bishunze, nuko kumbura batabihurije ko igitabo cya Yudita kikaba kiri muri Bibiliya ya Ecclesia Katolika gusa. None rero mubyumve neza ko iyumva no mu mubabaro wawe no mu gahinda kawe no mu byuhura nabyo bitameze neza, nage watebye kugera mu kinumva ko ushaka kugera ko, nage watebye kwicara mu kinumva ko gifitiye akamaro, haba harimo inyungu y'Imana kiretse iyo wireresheje ibyaha, kuko ibyaha iyo byireresheje nta yindi nyungu kiretse ibyago. Sawa, buga nimuzonavuga ngo n'umunyasamariya kazi ngo Imana ngikunda ngo umunyabyago ikeka da, nibazo wahene ahantu hari icyaha Imana ihagirika irahazinuka, hayitera iseseme. Niyo mpamvu umwanya uko Kristo yikoreye ibyaha byacu Igetsemani murabona ibyabaye, birasigura ngo ngwikirere, birasigura ngo bya munyasamariya kazi yari afise umutima urondera Imana, yari afise umutima unyote w'Imana, yari afise umutima ushaka Imana. Bya munyasamariya kazi yari yoroshe, yari akomeye. None nawe rero komerera hanyene
kugira ngo ubuzima ubayemwo kumwe n'impano Imana yagusizemwo tubibyaza umusaruro. Izina rya Yesu Kristo riheze rihabwe icyubahiro. Amen. Aha ngo turaheza nababwiye igitabo cya Nehemiya ngo Imana icyo yari yamusize ku mutima ngo ntiyari yumva ko yokibwira abahereza nkuka. Kubera iki? Kuko bari basanzwe babizi ko arabahereza nkuka. Ba Nehemiya bari barajabukanye mu bunyage bitabavuye ko bivuye ari ubugombe bw'Imana. Abari basigaye ku butaka naco bari bafashije Ecclesia yo muri uwo mwanya, naco bari bafashije umuryango. Nehemiya rero aje Imana avuga ati nucibwa intege n'abanyamahanga nga nucibwa intege nabo musangiye amaraso. Imana iramucecekesha ntiyabwira ikiri ku mutima, abanza gutata, abanza kwiga, abanza kuraba, abanza gusuzuma ibyapfuye byose, abona kuza kubabwira ati ngo twubake. Niho mwabonye ejo twasomye bagiye bubaka. Twarabonye ko hariho n'amarembo 8 yasanuwe, no kuvuga ni beatitude, ubuhigwe bw'umwana w'Imana, ubuhigwe bw'umwana w'Imana. No kuvuga rero ubu rero barahagurutse ngo bubake. Ngaho mwibuke ko nabo bahagurutse ngo bubake, uwitwa Sanebalati n'uwitwa Tobiya, Abahamoni, Abarabu nibaborohereje babaca intege bakababwira ngo ibyo bubaka kwera aho n'abatari bubisambure mugabo baca batega imitego ibyo ngo nibwebwe ziza bisambura. Turaheza turubaka urwo ruhome rwose rurasanurwa gushika hagati. Abantu baca barushirizaho kwitwararika ico gikorwa. Imana idukura mu bwiza ikadushira mu bundi. Hanyuma Sanebalati, Tobiya, Abarabu, Abahamoni n'Abaha Shidodi bumvise ko ubwubako bw'impome za Yerusalemu rutera imbere kandi ko ibihengeri bimaze kuzibigwa, barashavura cyane. Baraheza baje inama bose hamwe yo gutera Yerusalemu no kuyiburagiza. Bagerageje guca intege, bagerageje kuvuga ibitari byo, bagerageje gutega imizi y'ukuzimu, byose byase. None bagiye gutera izo bazi bagira bashire mu migere. Hanyuma turasenga Imana yacu dushiraho abaza barabarereka ijoro n'umutaga kugira ngo baba dukingire. Murumva hari igihe bisaba ikiguzi, hari igihe bisaba igiciro kugira ngo ubuzima bwawe bunyugwe, bwuzure, bumere neza. Ngo ariko Yuda avuga ati abikorezi b'imizigo bacitse intege, isakamburira ni ryinshi, ntitugishoboye kubaka uruhome. Abatugwanya bavuga bati ntacyo bazomenya kandi ntacyo bazobona gushika tubashwayemo tukabica tugaca duhagarika ibikorwa. Igihe Abayuda baba iruhande yabo baza batubwiye inciro 10 bati mu bibanza byose babamwo baratugeramiye. Niho naca nshira abantu mu mifurege ahantu inyuma y'uruhome nahakirurutse, shiraho aba bantu nkurikije imiryango yabo bafise inkota zabo, amacumu yabo n'imiheto yabo. None nk'ubu ndamwigishije kurwana. Imana gusa. Nditegereza ndahaguruka mbwira abanyacubahiro, abakuru n'abantu basigaye ni mubatinye. Nimwibuke ko umukama wacu ahambaye kandi ateye akoba, mwese mugwanire bene wanyu, abahungu banyu, abakobwa banyu, abagore banyu n'ingo zanyu. Abasi bacu bamaze kumva ko twabimenye kandi ko Imana yapfishije ubusa imigambi yabo. Twese twaciye twisubirira kuri rwa ruhome, umwe wese ku gikorwa ciwe. Amina. Timugatinye kumva amakuru, ndakunda indirimbo ivuga gusa ntayo nzi. Nakanje ndayiraba kuri YouTube, ubundi indirimbo iyo ndabikunda ko je ndayimenya yose. Nkunda kumva
ni ya Pape Clever na Dorcas ariko ni niyo muri Kantike Protestant. Nkunda kumva amakuru y'umugwa. Nkunda kumva amakuru y'umugwa, ndayirondera ndaja kuyibaha muyumva. Kuvuya munsi gice kimwe cy'abasuku banje cyagumye gikora ico gikorwa, ikindi gice gifata amacumu, inkinzo, imiheto n'ibikingirizo by'ibyuma. Abatware nabo bari kumwe n'umuryango wose w'Abayuda, abubaka urwo ruhome, abikorezi b'imizigo hamwe n'abayikiriza, ukuboko kumwe kwakora igikorwa ukundi gufashe ikigwanisha. Mwame mugabye kuko mutazi umusinisa. Amina. Abubaka, umugabo wese yubaka ahagatiye inkota yiwe. Uwuzuza inzamba yaguma iruhande yanje. Ndaheza mbwira abanyacyubahiro, abakuru n'abantu basigaye, iki gikorwa ni kinini mbere n'amahanga, kandi natwe dusanzagiye ku ruhome, umwari kure y'uwundi. Mu kibanza muzoba murimo, nimwumva ijwi ry'inzamba, murace muza mukoranire aho turi, Imana yacu izotugwanira. Nuko niko twakora ico gikorwa. Igice kimwe cy'abaraho bagumana amacumu mu minwe kuva umutwenzi ukitse gushika inyenyeri ziseruke. Muri ico gihe nyene niho nabwira abantu nti, umugabo wese azagume i Yerusalemu hamwe n'umusuku wiwe, bazotubera abararirizi mw'ijoro, ku mutaga naho baje ku gikorwa. Nta numwe yabajewe, baba bene wacu, baba basokuru banje, baba bagabo, baguma bangendanira ngo bankingire. Nta numwe muri twebwe yambura impunzu. Umugabo wese yama yibangikanije ikigwanisho ciwe, naho yaba ariko ariyoga. Aya makuru ndayakunda. Nimwe mwenyere mwafashe umwanya wo gukura impuzu mukambara ipinjama. Nimwe mwenyere mwafashe umwanya wo gukura impuzu. Nimwe mwenyere mwafashe umwanya wo naho yaba ariko ariyoga yakuba yambaye impuzu kandi akaguma afise n'ikigwanisho. Mwame mugabye kandi amatara yanyame yaka. Kandi ngo Nehemiya yarafise icubahiro. Muge ko hasanze abahereza nk'uko igikorwa ariko arakora n'ico abahereza nk'uko. Aroni abakristo mukunda kwihendera. Ngombega ngo ishikanwa ryanje ngo ndaritura ngo biragenda gute. Hari ishikanwa gitegeko ry'idini. Hari n'ishikanwa rivuye ku mutima ushima Imana. Hari n'ishikanwa rivuye ku gicaniro kikubaka mu isi y'umwuka. Ibyo bintu ni byitirana. Ngombega ngo icacumi canje ndabarahiye icacumi utagitangana uyubakira mu isi y'umwuka. Icacumi kikaba ari kidini. Nta nuko Imana yokwemera idini ko gigisha icacumi. Umuntu yigisha icacumi, umukozi Imana yigisha icacumi. Nawe pastor mukuru w'idini ryo mbe byicecekende mu Katolika. Nukuvuga kandi nta nubinkura ko nukanagire no mucinyi. Acu ufite wokora ngo binkureko. Wonyirukana uti ntuzosengere mu paroisse. Muguwo ndiwe mu isi y'umwuka we ni womindura. Usibye ari je mbyikuye ko nkavuga ngo ngira nje kubatizwa mu mazi menshi, cyo naco nzokora. Usibye ari je mbyikuye kuko ico nawe naragihawe. Usibye kukivomera no kuzura umwuka w'Imana, nta kindi kigishoboka. Ngubu rero Nehemiya muto. Nabwiye ni sindi mushiki wa Tobiya kuko ari umuhungu wa Tobito. Sindiko ndavuga Tobiya umwasi wo kwa Nehemiya. Sindiko ndavuga Tobiya umwaramu. Tobiya umuhungu wa Tobito. Umunefutari. Umunefutari. Ntabwo ari we ndavuga. Nukuvuga ubundi Nehemiya agaragaye nk'imfura no mu gihe cy'ubunyage, kandi niyigeze avuga ati nje kwiyunga namwe kugira ngo buri kantu kamwe kose ngakore ku bwanyu, ahubwo nje kwiyunga n'itegeko ry'Imana kugira ngo nsabe ikigongo ku bicumuro bya basogokuru, hama ndabe ko Imana yetugarukira itugirira ikigongwe ituzanira ubuzima bushasha. Vura nawe ni nuvuga ngo mbega ngo ngira manje maguruke ngo urumva ngo ngira mari iminsi ndwi ndiko ndasenga ngo umusengera azonyakire natakwakira nawe nusanga ari wabo mu mubiri nkakume kwa Suerusi. Ese makuru ya Bibiliya ana makuru y'umuko.
Muruba ngo ndajango patiri mukuru Imana izigucecekesha ukanabitegurika gusiba ugaragura ugutira kangira basinga umusaseredoti ngo magarare ngo aguhagararire gute nutagarirwa n'umwuka w'Imana ngo ubaye itegeko ngero ryubahirize komsa Imana yakira ubutunzi bwayo buri muri we bushira habona isigira amahoro ku bwawe isigira umugisha bwawe tururufatiro rwishinda barahira nitwe tuzifashe kugira ngo inkingi kugira ngo nisenyuke mwabyemera mutagemera nuko biri oringa te iri ni yamba ry'Imana iriho Imana yamye kandi Imana izokwama urakora ikinguhindura ikinejeje gikomoka ku Mana nuko ejo buca kabirwa hwera kandi umwuka ugasigarura yerera mu kirere niyo mpamvu Paulo Manyefeti gatatu yavuze ngo abo tugwana n'abantu badasinyama n'umugabo umwuka uzoga umugwana ariko umwuka wabo bahimana nawe uzoga umutsinda Gatatu n'ibiri bya gatatu n'ibingana mwabyumvise Nehemiya aravuga ati nabyo bico by'ibiki nawe aravuga ati wa muntu ukumbure n'intumwe baravuga ati turamukingira atagira icyabaye numwa z'Imana mwaraziretse zirangara zirayerera ziragirana mwabuze uko mukorera mugisha muyobowe n'idini ngo ngwiki igitabo cya Nehemiya kibigisha ahubwo bagarutse gugirane gusegura amaboko ya Nehemiya nkakuma ko amaboko ya mu gitabo cyo guhunguka kuvayo amaboko ya Musa kugira ngo ingota yazo ntipfuwe umunyisirayeli nawe habaye uri yaragurutse bapfanika intumwa nene vino usibye ko yarongoye Miriyamu Arana arahaguruka ntiyari yadekonye mu gucura ishuri agakira amarena akabacira ikintu basenga Musa ariko bonana n'Imana muganga waraza baraduza amaboko Imana yavuga ati sha uyu nkota nisura gupfuwa kuko Musa ntaruka nagira mbabwiza uko sindi kubahenda ikico mucumva ubundi badatari nabakora baraserukira umwuka w'idini mugabo Musa araserukira ubuhanuzi araserukira ubuyobozi muze mumenye ubwenge wari kuvuga bene kora baravuze ngo dati cyari karakora ngo niyo bagijige Imana yadukoreye muri Misiri tugeze mu bugaragu avuga ati wa Mana nitandukanije na data nzokurikira aba bariko bajana na Musa barumiko bakibivuga Imana yavuga tutabidekraye arabona ibara arabona ishano arabona iki haba ikindi abapfinze namwe ni mukimbwire ko muciye ubwenge icyabaye vuga ngo icyabaye vuga ngo icyabaye isi yarasamira bamira abahungu bitandukanije n'abase barasega uko niko uzogera imbere y'Imana ngurumva rero mukamango jengo muri katolika ngo ibindi babimbwira ngo nyene ngo baratubwira ngo tugire ingendo ngeranda zagenda nuku ngo babwira ngo kufise Bibiliya ku mutwe wagitandukagira n'amazi ahezagiye ukagira n'agasanamu kabikira Imana tiko ibyo bintu birahuriye nibi narakusage nibi narakubwiye amahame yakubwiye Nehemiya rero akura kare mwumvise Nehemiya wariwe mwamwumvise agiririmuwe igihugu ciwe akakigira urukundo akemera no gutanga ubuzima bwe akavuga ati Imana nibishakirana baranitabishaka birabuko byobaye Nehemiya agahera Imana ikamuha igikundiro maze akeregwa n'umwami akamuha amafeva mugabo Nehemiya ntabura abansi kandi abasi ba Nehemiya saba sinyambukira abasi ba Nehemiya nabaza amateka ya Nehemiya abasi ba Nehemiya nabazi uko Nehemiya abaye uko Nehemiya ameze abo basi ba Nehemiya nibo bagenda bakamuca intege bamuca intege kuko atawuvumu w'Imana itavumye sibyo ngo ninde yovumu w'Imana itavumye ninde yovumu w'Imana yihereye umugisha Nehemiya arushirizaho kubanza kugumya ibanga gica Imana yamusize ku mutima Mana umuyo mano rero iyo niyo mbuzo gushira ku mutima Imana yasize kuri wewe ukareka kukivuga ukakivuga hageze aha akabanza agasererekeza akabona ibintu bitameze neza Nehemiya amaze kubona aho ibintu bitameze neza Nehemiya arakora iki Nehemiya biragenda gute Nehemiya amaze kubibona aca ategeka kubaka
kandi kubera imbaraga y'Imana ibiri muri Nehemiya baramwumvira nibavuga ngo radusuzuguye twaratiwe twebwe turi hejuru yawe twebwe twambara uko mbega watiwe nande wagenze gute ntabwo bigeze bamubaza ngo ninde yakurungitse ninde yaguye ubasha ibikorwa yakora byaravuga niyo Kristo yavuze ngo burabasiho munyemere kubw'imirimo nkora kubw'ibikorwa nkora Nehemiya rero bagakora abacinege bakonga bagira ariko Nehemiya akigisha no kurwana ngo uyu mugabo yishimiwe ngo mu Kristo yishimiwe ukigisha kurwana udasomborokeje mu gugahora ugabye kandi amavuta yawe ayitara ryawe rikamujyaga Nehemiya rero akura karenganyo mu gihugu umunsi umwe haduka imyidogo myinshi mu banyagihugu abagabo n'abagore babo bidogera bene wabo b'Abayuda bamwe bavuga bati dusigaye dutanga abahungu bacu n'abakobwa bacu tukabagira ingwati kugira ngo turonke ingano turya ngo tubeho abandi bavuga bati turinda kugwatiriza imirima yacu imizabibu yacu n'inzu zacu kugira ngo turonke ingano mu gihe c'inzara hari n'abandi bavuga bati turinda kugwatiriza imirima yacu n'imizabibu yacu kugira ngo batugurane amafeza yo gutanga ko ikori ry'umwami kandi n'ubu umubiri wacu umeze nk'umubiri wa bene wacu abahungu bacu bameze nk'abahungu babo ehera turiko turasuka abahungu bacu n'abakobwa bacu mu buja kandi bamwe mu bakobwa bacu baramaze kuba abaja ntako tukibigira kuko n'imirima yacu hamwe n'imizabibu yacu vyegukiye abandi narashavuye cyane aho numviye imyidogo yabo n'ayo majambo n'iryapfuwe wewe uyu munsi je niba ari ikintu kimbabaza ngo abimeneshe igico ngo nabo kwa patiri babonye umusenzi bavuga tujyaye yaherewe kubera iki Imana n'inyana inzabu n'ifeza ibyo birava he wayi mubyemera ko tugira igitutsi cy'ubukane tugira igitutsi cy'ubwiyorobetsi tugira igitutsi cy'ubunebwe mubyemerera iki narashavuye cyane aho numva imyidogo yabo n'ayo majambo ndaheza manuza umutima wanje nca ndakarira abanyacyubahiro n'abakuru ndababwira ni beg musigaye mugurana umuntu wo muri bene wanyu murondera inyungu haciye numako ikoraniro rihambaye riberekeye amina ndababwira ni twebwe nyene twacunguye Abayuda bene wacu bari bagurishijwe mu makungu dukoresheje uburyo dufise none namwe mugiye kugurisha bene wanyu kandi bakagurishwa kuri twebwe baraheza barumigwa nibaronka n'ijambo bavuga nongera mvuga nti ibyo bintu si byiza mbega nimwotegereje kugendera mu cyubahiro c'Imana yacu kugira ngo twirinde ibitutsi by'amakungu by'amakungu n'abansi bacu kandi na jewe bene wacu n'abasuko banje twari twarabaguranye amahera n'ingano none ndabasabye duhebe iyo nyungu mwabyumvise nawe yarasanzwe abikora muga kubera iyo myidodomba muze mwemera gukebugwa n'abakristo musengesha muze mwemera gukebugwa n'abana mwabyaye muze mwemera gukebugwa n'abakozi mukoresha nimukagume mukanyarinje ndabizi ndabishoboye oya ndabasabye ni mubasubiza uyu munsi nyene imirima yabo imizabibu yabo imizeti yabo n'inzu zabo hamwe n'icijana cy'amahera apani cha 10 icijana muracumbi cyarico nuvuga ngo icijana c'igihumbi n'amahera 10 mugabe cha 10 c'igihumbi n'amahera 100 basi kuri caci 10 wa Imana ongera ufata ukwanyure ko nawe ugabure mu cyacu hamwe n'ikijana cy'amahera ikingano icy'umuvinyu mushasha n'icy'amavuta mashasha mwatse kubyo mwari mwarabaguranye umva umuhebere wongera umuhe baraheza bavuga bati tuzobibasubiza kandi naco tuzobasaba tuzobikora nk'uko uvuze birumvikana ko umugisha wawe ushobora kuba wari wimuwe nuko abasigaye ari nk'abakeyi baciye bafata barigungirako ababuza babo bakiri bato barabarenganya bongera barabananiza
tuzobibasubiza kandi naco tuzobasaba tuzobikora nk'uko uvuze. Ndaheza nkunkumura umukunjo w'umutamana wanje mvugani uko niko Imana izonkunkumurira kure y'inzu yiwe no kure y'ibyo yabiriye akuya umuntu wese atazokurikiza iyo ndahiro. Ndaheza nkunkumura umukunjo w'umutamana wanje mvugani uko niko Imana izokunkumurira kure y'inzu yiwe no kure y'ibyo yabiriye akuya umuntu wese azobikurikiza atazokurikiza iyo ndahiro. Umva utazoyikurikiza Imana izomukura ku mugisha wayo. Uko niko azokunkumurwa asigaye yipfumbereje maze ishengero ryose rivuga riti amen. Baraheza bayagize umukama igihugu kiraheza cisunga iyo ndahiro. Muze mugarukana ubutungane bw'Imana muri twebwe niryo byishimo byacu. Kandi kuva umunsi bashinga kuba icyariho kuva umunsi banshinga kuba icyariho cyabo mu gihugu buc'Ubuyuda kuva ku mwaka ugira 20 gushika ku mwaka ugira 32 arutaheshe Seti ari ku ngoma iyo ikaba imyaka 12 jewe na bene wacu ikaba imyaka 12 jewe na bene wacu nitwigeze tudinga zagenewe icyariho. Byariho bya mbere byabaye imbere yanje baracumukuje igihugu batoza umukate n'umuvinyu mu bantu hamwe n'amashekeri 40 y'ifeza n'abasokuru babo bariganza ku bantu ariko jewe sinakoze gutyo kuko nubaha Imana. Murumva ko hari abanyisirayeli batogwa kubw'igikundiro runaka bagaca babashinga kuba ibyariho by'abantu bagaca bagenda mu banyisirayeli bari impunzi muri ico gihugu ko barosa igiti mu mahanga bagaca babaca amakori menshi kugira ngo bo bibereho n'imiryango bakiyobagiza ko ari bene wabo bari basangiye ubuje abo ari ikintu c'igikundiro gitokije. Buriya mu mafeva yawe mu mafavere yawe ni byiza ko wibuka umuruho wa mugenza. Byongeye mu gikorwa cyo gusana urugo ruhome nakoze niziganya kandi nta murima twaguze abasuko banje bose bari bakoraniye aho kugikorwa. Abayidani n'abakuru twasangira ku mezi wanje barabaga 150 Mana naje mu dusangira benshi umene icyo dusangira amwe n'abazi wacu bava mu makungu adukikije. Ivyategurwa ku munsi ni ikimasa kimwe intama 6 nziza amwe n'inkoko. Ibyo nibyo bantegurira uko iminsi 10 iheze bategura umuvinyu mwinshi w'ubwoko bwose. Mfise ibyo sinigera ndondera umukate wagenewe icyari kuko ico gihugu cyari cishwe n'ibikorwa. Nunyibuke Imana yanje ungire neza kubera ibyo naranguriye iki gihugu byose. Amen. Ngaka gateka ngaka gaciro ngo budahangarwa bw'umwana w'umuntu. Imana ibahezagire tuzosubira ejo mu nyigisho y'amajana 339. Akaniko kabirya k'ubuzima bwa twebwe abana b'Imana kuri iyi si y'abazima. Mwarahezagiwe gira umugisha muri abana b'Imana. Amen.